Village igihugu c'Ubushinwa caratanze imfashanyo y'amadekodere ku mazone 10,000 yo muri Afrika harimo amazone 500 yo mu Burundi. Abenegihugu bo muri ayo mazone bakaba bakenguruka ayo madekodere yatumye bashobora kumenya no kuraba amakuru avugwa mu Burundi no mu makungu. Umwe mu bakozi ba leta muri komine Mpanda amenyesha ko ayo madekodere yatumye akurikirana ibiganiro n'amakuru bica ku mboneshakure y'igihugu, abana biwe nabo bakaraba izindi mboneshakure zitandukanye. Radio na televiziyo nkuru z'igihugu n'umwenegihugu urakenera kumenya ibivugwa mu gihugu, kuko burya izindi radio yego nivyo ziraduha ama information mugabo ya televiziyo nayo y'igihugu urumva umutwe w'izindi radio kandi tanga amakuru ari nico nashatse kuvuga kuvuga ko inkuru yo yitanze twe tuyemera cyane gusumba izindi nkuru, bituma rero kaserugo nahaboneka gake mu rugo ndahashize nshobora kuraba amakuru abagezweho. Uyu mwenegihugu wo muri zone Rubirizi avuga ko izo dekodere baronkejwe zabashoboje kuraba inkino zitandukanye, amakuru ajanye n'ibikoko hatibagiwe ayavugwa mu Burundi ku mboneshakure y'igihugu. Imboneshakure turaba cane cane nizerekana inkino, tukaraba inkino zabaye mu mpera y'indwi, inkino zihuza imigwi mu mahiganwa atandukanye y'Iburaya no muri Afrika, hatibagiwe ahandi turaba amakuru asanzwe harimo n'ay'ibikoko. Mu nkino turaba cane cane Sport Life, turaraba kandi imboneshakure y'igihugu kubera amakuru mu Kirundi, Igifaransa, eka mbere n'icongereza, hatibagiwe ibindi biganiro nka Ninde na Tumaranirungu bikundwa cane. Uyu musore arongoye ikigo c'ugwaruka muri komine Muzinda aremeza ko izo dekodere zatumye ugwaruka rwo ku Muzinda rushobora kumenya no kuraba amakuru n'ibiganiro bitandukanye ku mboneshakure zitandukanye. Uyu wundi musore wo muri zone Rubirizi aremeza ko izo dekodere zatumye bashobora kuraba imboneshakure nyinshi na cane cane izerekana inkino no kwidagadura. Arongera akamenyesha ko abavyeyi biwe bakunda kuraba imboneshakure y'igihugu. Abo benegihugu bo mu mazone atandukanye baronkejwe dekodere mu mugambi 10,000 Village w'igihugu c'Ubushinwa baremeza ko izo dekodere zatumye baza baramenya amakuru n'ibindi bitandukanye mu Burundi no mu makungu ku mwanya. Mwomenya ko iruhande y'amadekodere leta y'Ubushinwa yaronkeje ingabire abo benegihugu igizwe n'amateleviziyo, amabafre hamwe n'ivyuma vyakira imishwarara y'izuba bita panneau solaire mu Gifaransa kugira ngo bibaronse umuyagankuba bakoresha mu buzima bwa misi yose.